Abapapa bagiye bayobora Eklezia Katolika n'abantu badasanzwe cyane. Iyo mvuze abapapa umenye yuko Eklezia Katolika itwagwa n'umupapa umwe, ariko ngomba kuvuga ingene bagiye barakurikirana. Abapapa bagiye bayobora Eklezia Katolika n'abantu badasanzwe cyane. Iyo mvuze abapapa umenye yuko Eklezia Katolika itwagwa n'umupapa umwe, ariko ngomba kuvuga ingene bagiye barakurikirana. Abantu benshi mbere baribaza aho ubwo butumwa bwabo bushingiye kugira ngo babe abantu badasanzwe, abantu bavuga isi yose kumviriza, abantu bose bubaha, abantu bose ko bagiye barakurikirana bagira bati uyu n'uyu yaranzwe n'ibi, ariko bikagaragara yuko amajambo yabo bagiye bavuga, umwanya bagiye bamara ku ntebe ya Petero mwiranda ari umwanya udasanzwe, ari umwanya abantu bose bagira bati aba bantu ibyo bavuze ibyari bisanzwe. Benshi bavuga yuko aho bakura ubwo bushobozi ari uko bagenwe na Yezu Kristo ubwiwe. Umupapa n'umusubirizi wa Petero. Petero nawe yagenwe na Yezu Kristo ubwiwe, aho yamubwira ati uri Petero, no kuri ribuye nzokubaka ko Eklezia yanje. Iyo Eklezia n'ingabo za shetani ntizizoshobora kuyisenyura. Benshi nibo bavuga yuko ubwo butumwa bwabo igituma budasanzwe aha ku isi ari uko bagenda mu rukurikirane rwa Petero, nawe akaba yagenwe na Yezu Kristo ubwiwe. Ikindi abantu benshi bavuga yuko igituma ijambo ryabo rigera kure ari uko bayoboye abantu benshi ku isi, ariko umupapa ayobora abantu benshi ku isi, ariko kandi bakagira bati nuko ari umuntu yitwa ko ahagarariye Imana ngaha ku isi. Imana nayo n'utayemera kenshi arayubaha. Uyu munsi rero mu kiyago cy'uyu munsi ntitugiye kuvuga ku bapapa bose bagiye barayobora Eklezia, ntitwona bashobora tuributsa yuko tugeze uyu munsi ku mupapa w'266 guhera kuri Petero gushika ku mupapa uyu munsi atwara Eklezia Katolika ariwe Papa Fransisco. Tugiye kuvuga rero ku buzima bwa Papa Fransisco, cyane cyane tugaruke ku majambo akomeye ashobora gutuma ubuzima bw'umuntu buhinduka uyu munsi, amajambo adasanzwe. Ko twarabwiye neza mu iki kiganiro yuko tuzogenda tubabwira amajambo y'abantu bamwe bamwe, yaba ababayeho canke abakiriho, bafise imyitwarire myiza, bakoze ibidasanzwe, ku buryo amajambo n'ibikorwa byabo bishobora gutuma abantu benshi bahindura ubuzima bwabo. Imbere yuko rero tugaruka ku majambo Papa Fransisco agenda ashira imbere, tubanze tubabwire Papa Fransisco ninde. Yitwa George Mario Bergoglio. Yavutse 1936. Yavukiye muri Argentine. Yabaye umupapa wa 266, aba umupapa wa mbere avuye mu muryango w'abajesuite, aba kandi umupapa wa mbere aturutse ku mugabane wa Amerika. Yabaye kandi umupapa wa mbere adakomoka ku mugabane w'Uburayi kuva mu kinjana ca 8. Ni umwana w'imfura mu muryango mu bana batanu. Siwa Papa Fransisco yari umwimukira akomoka mu Butaliyano, ariko akaba muri Argentine. Mwumvise neza yuko ari naho Papa Fransisco yavukiye. Yize amashuri y'intango mu ba Salesiano ba Don Bosco i Buenos. Muri kaminuza yize ibyo twokwita ikoranabuhanga mu gisata ca shimi, ari naho mbere yabanje gukora gatoyi bijanye na shimi. Yarabikozemo imbere yuko ronka umuhamagaro kuba umusaserdoti. Rero ubusaserdoti yaburonse 1969 niho yatigwa akaba umusaserdoti. 1979 yarabaye umuyobozi ajejwe abakristo bose ba Argentine. Yabaye umusenyeri wa Benezer, aho mu 2001 George Mario yagizwe umukardinali amugizwe na Papa Paulo wa kabiri. Ico gihe yari umukardinali i Vatikano, yarajejwe imigirwa myeranda n'itangwa ry'ubusaserdoti hamwe no gutanga ubutumwa bw'abasaserdoti. Ico gihe kandi yarahagarariye komisiyo ya Vatikano muri Amerika y'Epfo. Inyuma yo gutanga imihoho kwa Papa Benedicto wa 16, muravyibuka 2013, Bergoglio yatorewe kumusubirira, aca afata izina rya Francisco mu ntumbero yo kwigana witwa Francisco Assisi, nawe n'umweranda akomeye cyane
muri Eklezia Katolika yaranzwe no kwicisha bugufi, yagendeye ku nkuru nziza ya Yesu Kristo, yitayeho abakene cyane. Uwo rero niwe Papa Fransisco yahisemo kwigana, atwaye izina ryiwe ariko kandi ashimye no kugendera ku bikorwa byagiye biramuranga. Rero Papa Fransisco amaze gushikira intebe ya Petero mu bikorwa vyiwe canke amajambo yiwe yagiye arangwa, yagiye aragaragaza ibyagiye biraranga Fransisco w'Asize: kwicisha bugufi, gukunda kwegera abakene, gukunda ubutungane, justice sociale, umuntu vy'ukuri aciye bugufi cyane. Papa Fransisco iruhande y'ikuvuga ururimi rw'Ikiespanyol, aranavuga kandi Igifaransa, aravuga Igitaliano, aravuga Ikilatini n'izindi ndimi nyinshi. Nubu abayeho Papa Fransisco mu buzima busanzwe, ubuzima butari hejuru cyane, ngo aririnda kugendera mu modoka za wenyene, imodoka ziri ku rugero rwo hejuru. Arakunda ngo no kwambara imyambaro ya Eklezia Katolika iciye bugufi cyane, nibyo bimuranga. Ariko aho ndavuga ivyambarwa by'abasaserdoti, ivyambarwa by'abungere, ivyambarwa by'abapapa, ngo ni ivyambarwa usanga ivyo yambara biciye bugufi cyane, biri hasi cyane. Ivyo byaramuranze kuva agishikira intebe ya Petero, eka n'uyu munsi ngo arabigendera kugira ngo yigane ubuzima bwa Fransisco w'Asize. Murabizi ko Fransisco w'Asize yabaye umuntu aheba vyose agakurikira Yesu Kristo. Papa Fransisco rero agendeye ku kwemera kwa Eklezia Katolika kuva ohashikiriye intebe ya Petero, hari byinshi yagiye ashira ahabona bituma umuntu agira agateka, ariko kandi akerekana n'icubahiro umuntu afise imbere y'Imana. Hari byo bita nko guhohosha umuntu ngo nuko atakibasha canke umuntu amaze kuba yarembejwe n'indwara, byo bita etanazi. Ibyo yagiye byamirira kure Papa Fransisco, yagiye byamirira kure, na cyane cyane ku bihugu bimwe bimwe bagiye babishira imbere, ariko wewe yaje abirwanya cyane. Ikindi Papa Fransisco twomwigira ko atigeze yemera no kubana kw'abahuje ibitsina babisangiye, naho hariho bamwe bamwumvise nabi haheruka bakavuga yuko yoba yarashize imbere kubana kw'abasangiye ibitsina, ariko nabagerageje gutahura nabi ivyo yari yavuze, kuko kuva mu ntango yagumye arwanya kubana kw'abahuza ibitsina babisangiye. Kanamenya yuko hari ibihugu ibyo bintu bigenda bishigwa imbere cyane, ariko wewe yaje Papa Fransisco abirwanya cyane. Yarananse gose, nafasha abantu kuvyumva yuko ari bibi cyane byo bita avortement, kuramwo inda. Yaje abirwanya kubera yuko agira ati ubuzima bw'umuntu n'igihe aba yibungenzwe n'umuntu, noneho kwica umuntu nk'uyo ni kibi gikomeye cyane, ni kibi gikomeye cyane. Twibutsa yuko hari ibihugu bimwe bigira biti kuramwo inda n'uburenganzira bw'umukenyezi, nanone ngo y'umwana ngo akiri ku mezi makeyi, iyo ngo ataraba umwana, ariko nta gihe umwana amaze kuba mu nda ataba umwana, kuko iyo myaka ufise ukungana kumeze, iyo misi watanguye kuba uyifise, nimba ari imisi 3, nimba ari imisi 5, nimba ari umunsi umwe, ufise imyaka 50, ufise imyaka 40, kubera yuko uyo munsi umwe wigeze kwaba. Rero Eklezia Katolika murazi yuko twigisha neza yuko umuntu aba umuntu nyamuntu mu gihe urubuto rw'umugabo ruhuye n'ubw'umugore, ico gihe umuntu ababayeho. Kirazira rero gukora kubwo buzima, kuko kibe kibaye ikiremwa c'Imana. Ivyo vyagiye biranga Papa Fransisco, hari n'ibindi, ariko ivyo yarabigarutse ko cyane, n'ubu arabigaruka ko cyane. Mu buzima bwa Papa Fransisco arakunda cyane umupira w'amaguru, wari naho mbere kenshi bagiye babona ari umufana w'ama ekipe amwe yo mu gihugu c'Ubutaliyano n'ahandi, cyane cyane imigwi y'abakinyi basanzwe bakina kivukanye, imigwi ishirwaho n'idini rya Eklezia Katolika. Ngo hari imigwi imwe itari mike Papa Fransisco wasanga ari umufana wayo. Muri make arakunda cyane umupira w'amaguru. Ikindi kimuzwi ko nuko yagiye yandika ibitabo bitari bike, cyane cyane ibitabo bivuga kwemera kwa Eklezia Katolika. Papa Fransisco ngo n'umuntu abantu bazi nk'umuntu adasanzwe, umupapa adasanzwe, nkuko twabibabwiye, agaragaza kwicisha bugufi, ariko kandi avuga amajambo akomeye yofasha umuntu, yaba uri muri Eklezia Katolika cyangwa utarerimo, kuko amajambo yiwe kenshi
usanga afasha abantu bose. N'amajambo rero atari make tugiye kugaruka ko yagiye avugwa na Papa Fransisco, ariko imbere ko tuyashikira tunababwira yuko yagiye aragaragara mu ma encyclique yagiye arashira habona cyane cyane encyclique Laudatos yanditse mu 2015, aho agaruka cyane cyane gukingira ibidukikije, kuko agira ati iyi si tubaye ko ni inzu ya twese, iyi si tubaye ko ni mawe wa twese, tuyibungabunge. Aho agahimiriza abantu gutera ibiti, agahimiriza abantu gutonona ibinyabuzima byose kuko ari ingirakamaro. Umuntu ahema ngaha ku isi nuko ibyo binyabuzima biba bihari, byera bivuze Papa Fransisco. Akaba n'iyindi encyclique yashize habona, iyo tuvuze encyclique ni ya makete adasanzwe ndabivuge gutyo, ashigwa habona n'umwungere wa Ecclesia, agasanga tugayakuramo ibintu byinshi. Hari indi rero encyclique ivugwa ko twese turabavukanye, twese turi bamwe, nayo iyo encyclique yayishize ahabona Papa Fransisco. Hari n'ibindi byinshi yagiye arandika bivuga kwemera kwa Ecclesia Katolika. Amajambo rero ashobora kuduhindurira ubuzima yavuzwe na Papa Fransisco. Hari irya mbere rigira riti, ndatangazwa cyane n'ukuntu ibinyamakuru by'uyu munsi bikora. Ibinyamakuru usanga byashize ahabona amakosa yabaye, ariko ngo ibyo nibisanzwe, ngo kuko igiti iyo kiguye kivuza urwamo rwinshi gusumbya ishyamba ririko rirakura. Aribaza ati bishoboka gute ko itoba inkuru, bishoboka gute ko itoba inkuru mu gihe umuntu agendana ubumuga, atagira gitabara, ntagire aharara, ntagire ikimutunga, ntagire ingene yivuza. Byogenda gute ko uyo muntu ubwo buzima bwiwe itoba inkuru? Ngo ariko ifaranga iyo ryaduze igice kimwe kwijana ku isoko mpuzamakungu, amaradiyo yose, ibinyamakuru byose birahaguruka bikavuga yuko habonetse inkuru idasanzwe. Papa Fransisco acagira ati uko n'ukuzimu turimo, ntibisanzwe. Mugabo yavuze ati igiti kiguye kiravuza urwamo, umugabo ishamba rikura bukiye buke ryoryo nta rwamo rivuza. Sinzi isomo uri kurabikuramo, sinzi icigwa uri kurabikuramo. Papa Fransisco kandi hari irindi jambo yagiye agaruka ko cyane, avuga akatari gake kandi arikuye muri Bibiliya, agomba kwerekana impuhwe n'urukundo vy'Imana, aho abwira abantu yuko Imana ngo atana rimwe yigera irambirwa no kutubabarira. Nta na rimwe Imana yigera irambirwa no kutubabarira, ngo ariko nyabona ni twebwe turambirwa no kuyisaba imbabazi. Ivyo bintu ntibisanzwe, kuko mu buzima hari umuntu ushobora gusanga agira ati jewe sinobabarirwa uravye ibibi nakoze. Ni ijambo Papa Fransisco atwibutsa, atubwiye uyu munsi. Avuga ati kandi ntabwo bihagije kuvuga ko ndi umukristo, ntabwo bihagije kuvuga ko ndi umukristo mu gihe ntavyerekana mu bikorwa. Ahamagarira rero abantu bose, cyane cyane abakristo, kuvuga ko ari abakristo ariko bagaca bavyerekana no mu bikorwa. Agira ati muri buno buzima dora duhangayikishwa gose n'ivyisi n'amatungo yayo, ariko tukibagira umuntu ari hafi yacu. Isi yuno munsi iriraba, umuntu uyu munsi ariraba, ntaraba mugenzi we. Umuntu wese usanga yiruka mu kurondera amatungo azomutunga, gatunga n'umuryango wiwe, mbere akazosiga yayegeranije. Mugabo ngo umuntu ari hafi yacu, umuntu ariko arababara, umuntu ari mu makuba, umuntu ashonje udashobora kumuraba. Fransisco agira ati nta muntu n'umwe ashobora gukura mu gihe atemera ko ari muto. Nta muntu ashobora gukura mu gihe atemera ko ari muto. Niho yongera ati nta n'ushobora kugira ubwenge mu gihe atemera yuko hari ibyo atazi. Kugira ngo ugire ubwenge banza wemere yuko hari ibyo utazi. Ibyo nibivugwa n'umushumba wa Ecclesia Katolika Papa Fransisco. Ati nta muntu ashobora kugira imbaraga, inguvu mu gihe atemera yuko afise inguvu nke. Kuronka inguvu banza wemere yuko atanguvu ufise uravuka zironka. Andi majambo Papa Fransisco agenda avuga, agira ati
usengera abashonje n'abanyotewe abakene. Mugabo numara kubasengera ni waheza kubasengera ugende ubaha ivyo bakeneye, abashonje bagaburire, ababuze ivyo bambara ubaha ivyo bambara. Kubasengera ivyo ntibikwiye gusa, ntibikwiye ko hagomba kwiyongeraho kugira ico ukoze. Murumva yuko ayo majambo akomeye cyane ashobora guhindura ubuzima bwacu. Hari irindi jambo yagiye ashira habona ati umuntu wese arimo iciza n'ikibi. Kiremwa muntu uwo ari we wese mu mutima wiwe muri we harimo iciza hakabamwo n'ikibi. Tuvuga ukundi kandi umuntu nyamuntu sikuvuga yuko umuntu afise ubuntu nawe adafise ikibi muri we, mugabo bavuga bati ivyiza nibibe byinshi muri we, ivyiza nibibe byinshi muri we, ibibi bibe bike. Ni uyo muntu azoba ari umuntu nyamuntu. Iyo umuntu agizwe n'ibibi byinshi, iyo muntu aba ariko aratakaza ubuntu. Agomba kugwana rero umuntu kugira ngo ibibi bibe bike ariko ivyiza bibe byinshi. Afatiye ngaho rero Papa Fransisco agira ati tugomba kuyobora abantu bose tubaganisha iciza bakagwanya ikibi. Tuyobore abantu kugira ngo cecana bibwira indongozi mugabo ni umuntu wari we wese kuyobora umuntu umuyoborera mu ciza akagwanya ikibi. Kandi ibyo ntitwabishikako ngo isi yacu izoba nziza, ibihugu byacu bizoba byiza kuko abantu bazoba bayoborewe mu ciza. Erega hari uwundi yavuze ati isi igomba kuba nziza mu gihe witwararika gukora iciza mbere ukagikorera n'umuntu utazi, umuntu atazokigusubiza. Ubwo n'uburyo bwiza, n'uburyo nyabwo bwo kugira ngo isi ibe nziza. Hari ibindi Papa Fransisco muri wa mutima w'urukundo agenda twigisha abwira abantu isi y'uno munsi ntabwo ikenye ivyo kurya. Isi y'uno munsi ntabwo ikenye ivyo kurya, ahubwo ngo isi y'uno munsi ikeneye urukundo. Agafatira ngaha akagira ati nimwagerageza gutera imbere mu bigerageze rwose mubishiremo inguvu, ngo ariko ntihagire n'umunsi n'umwe mugomba gutera imbere mukumiriye abandi bantu. N'amajambo adasanzwe ashikirizwa na Papa Fransisco, umwungere wa Eklezia Katolika, umusubirizi wa Petero. Arabwira abakiri bato ngo ntimushingure impano zanyu mwahawe. Impano yose ufise wayihawe n'Imana yawe. Ntutinye gukora cyane kugira ngo uteze imbere iyo mpano yawe, impano yawe ikure muri wewe. Ngo kandi ngo Imana ngo ntiyigira iguha impano ngo mu gihe ibona yuko udashobora kuyakira ngo uyiteze imbere. Ngo ariko umuntu arashobora gusamara ugasanga mu buzima bwiwe impano yiwe, ingabire Imana yamuhaye ntashoboye kuyiteza imbere. Ariko kandi ashafatira ngaho agira ati burya Imana yama iduha ivyo ibona ko dushobora kwakira. Ngo mbere n'amakuba cyanye ibigeragezo Imana ntishobora kubirekurira ku muntu ibona yuko adashobora kuvyakira. Hari ijambo Papa Fransisco agaruka ko rikomeye cyane ryo kuba ku buzima bwacu bw'uyu munsi, ngo aho kubaka impome zitandukanya abantu n'abandi, ngo two kubaka ibiraro bibahuza. Ubuzima bw'abantu hari abantu bubaka impome bagacimanga nini zituma abari hariye n'abarino badashobora guhura. Ariko Papa Fransisco agira ati twubake nyabona ibiraro bishobora kuduhuza. Hari irindi jambo abwira cyane abubakanye canke abagomba kuzoshinga ingo, ariko rigafasha umuntu wese muri rusange. Iyo ushaka kubona umuryango ufise amahoro ugomba kuba uzi ano majambo atatu. Rega nayahe Papa Fransisco atubwira. Ijambo rya mbere ngo ni ese birashoboka. Ese birashoboka. Irindi jambo rigira kabiri ni urakoze, hamwe n'ijambo rya gatatu rero ijambo mbabarira. Ngo yo n'amajambo iyo yazi ukayakoresha mu rugo rwawe kugira umuryango mwiza, ngo umuryango urimo akanyamuneza. Ese birashoboka ni ukuvuga yuko iyo ufise icyo ugomba kubaza umugenzi wawe uwo mubana byorangwa n'urufasoni, kandi ntacyo wokora wenyine utari kumwe n'uwo mwubakanye uwo mubana. Ariko kandi ngo ijambo urakoze kumenya gushimira uwo mwubakanye mu gihe akoze iciza. Ijambo urakoze ngo rihindura byinshi,
kubera yuko kandi ata muntu n'umwe aba mwiza mu bihe byose, ntitwotinya kuvuga ijambo mbabarira. Ayo majambo atatu yari yagarutse ko cyane Papa Fransisco yuko ashobora kubakira urugo rukaba urugo rwiza, urugo ruzira amahane. Abubatse bavyumve, abagomba kuzokubaka bavyumve, kuko ayo majambo ni meza cyane arahambaye. Twakivuze mu ntango, ikindi Papa Fransisco agaruka ko agira ati gukuramwo inda si kibi gusa, ahubwo ngo ni icyaha gikomeye cyane. Icyaha yovuga yuko ego umuntu bagona isakirirego ubishira mu kirundi abantu bashobora kumva, kubera yuko ngo ni nko kugwanya umuntu ashobora kwivuna. Gukuramwo inda tuvyumve, abantu bazi yuko gukuramwo inda ari ikintu gisanzwe, ngo si kibi gusa, ngo ahubwo ngo ni icyaha gifise imizi kure cyane. Uburyo bamwe bavuga mbere yuko ico cyaha iyo cakozwe ngo kimera nka kurya aho igifyera caciye, gifyera aho caciye naho kiba carenganye kihasiga umukori, haraboneka unige tuzoba twavuye mu buzima. Ibyo vyaha bitihanywe byo gukuramwo inda ngo bigira ingaruka mbi no kunzaruka no kubana tuzovyara tugende dusiga ngaha mwisi. Urumva rero yuko abigaruka ko yuko ari icyaha kibi cyane. Hari irindi jambo Papa Fransisco avuga rigomba kugirira akamaro cyane cyane ugwaruka bw'uyu munsi. Agira ati kora cyane wigenge, ngo canke uhitemo gukorera abantu nabo bakugenge. Iri ni jambo rikunzwe kuvugwa cyane mu bari muri entrepreneuria canke abariko barihangira imirimo, aho isi y'uno munsi, ibihugu vy'uno munsi bitagishoboye guha akazi abantu ugwaruka ruheza amashure. Bagira bati rero gugwaruka nirukore cyane gwigenge, mbere bakerekana n'ingene kwikora wigenga ari ibintu vyiza cyane birimo akamaro kenshi. Kumbe tuzobigaruka ko mu kindi kiganiro turaba na bamwe bagiye barabigaruka ko tubice mu mizi kugira ngo bifashe abatari bake. Mugabo ivyo nivyo Papa Fransisco agaruka ko ati kora cyane wigenge canke uhitemo gukorera abandi abe ari nabo bakugenga. Aravuga kandi Papa Fransisco ngo uzoze witondera iciyumviro kikujemwo icari cyo cyose n'umwanya uwo ari wo wose, kuko ngo rimwe ngo hari gihe uzosanga ico ciyumviro kikujemwo gifatiye kuri kamere yawe, ucitondere. Abandi bavuze bati iciyumviro kikujemwo kugira ngo gishire mu ngiro giha umwanya n'imiburiburi amasaha 28 uri kuri yumvira iki kintu ushobora kugikora, kuko ngo hari gihe uzosanga ico kintu kije muri kamere yawe, kitanzwe na kamere naco kenshi ntabwo kiba ari ikintu ciza. François agira ati nimba ugomba kubona ishusho y'Imana vy'ukuri ngaha ku isi, sinzi ko tuvyemeranya turi abantu benshi, mwese muvyemeranya ariko jewe ndavyemera. Avuga ati ni wihweze umugore n'umugabo babanye neza bobatse Kristo, nibo bagomba kubona ishusho y'Imana. Nguze wihweze umugore n'umugabo babanye neza bobatse Kristo. Kumburi y'amajambo atatu yavuga hejuru akurikijwe bayagarukako ngo babantu vy'ukuri ngusanga ngo ari ishusho y'Imana ngaha ku isi. Ngira ngo kandi twofatira kuri y'amajambo bavuga bati umugore n'umugabo babanye neza batanguza ijuru rito ngaha ku isi. Twibaza yuko babishingira intahe abubatse mu buryo bwiza, abubatse mu rukundo, ariko biragora kumva abubatse mu mahane mu bwinshi, ariko bumve ko ayo majambo nabo ashobora kubahindurira ubuzima. Avuga ati tuzoshigura urubanza ngaha mwisi bifatiye mu rukundo, urukundo weretse abandi, urukundo weretse bato weretse aho nikora batagira ico bishoboje mu buzima. Ntibazokubaza ibindi bintu vyinshi ku munsi, ku mugoroba w'ubuzima bwacu, nibiki washoboye gukorera uwundi mu rukundo. Ngira ngo ngafatira kuri rya jambo Yesu yavuga ati narashonje urangaburira, nari nyote uramputwonywa, nari impfunzwe uraza kundaba, nagenda gusa uranyambika. Murazo majambo nkayo Yesu avuga mu nkuru nziza ya Matayo mu kigabane ca 5 muri yanyigisho yo ku gasozi, ariko aravuga mwe twitare beatitude canke ubuhiriwe ngaha kwisi wariwe. Navuga yuko uhiriwe arujya agenda abantu benshi bakamukurikira, inzugi zikiyugurura hashitse
abantu bakabanza kwigira inyuma. Oya, sivyo Yesu yavuze abahiriwe abari bo mwayo majambo, ariko kandi agira ati igihambaye muri byose nubwo rukundo ukunda umugenzi wawe. Imbere ko dusoza, hari jambo yavuze Papa Fransisco aguma agaruka ko kenshi kandi ryahindura ubuzima bwacu. Ntuze mu buzima bwawe uze wemera cyane ujya muntu aguma gushimagiza yuko byose ari byiza kandi ari bibi. Ujya muntu ngo ni mubi cyane, n'umugenzi mubi cyane. Umuntu mwiza nujya yubahuka kukubwira yuko ibyo uri kurakora atari ivyo, mbere akagira ati rimwe ivyo bintu uri kurakora ndavyanse. Papa Fransisco arakunda n'uyo muntu mu buzima bwiwe, kuko ngo uwo muntu abona yuko abamubereye inshuti nziza, abamubereye umuntu mwiza. Irindi jambo bagaruka ko turiko dusoza amajambo make yavuzwe na Papa Fransisco, ngo kwizera Imana ntibisigura kutagira ingorane. Kwizera Imana ngaha mw'isi ntibisigura kutagira ingorane. Mbere abantu bizera Imana hari igihe bahura n'ibigeragezo byinshi, ngo ariko bisigura guhangana n'ingorane iyo ari yo yose. Nk'umuntu ari kumwe n'Imana, ntabwo uri wenyene, uri kumwe n'Imana. Ibyo byerekana umuntu yamenye Imana mu ngorane, amenya ko atari wenyene, ahubwo ari kumwe n'Imana yiwe, Imana imugwanira. Navyo zo gukomera gute rero umuntu ashobora kuguma ahagaze neza kuko ari kumwe n'Imana. Nivyo Papa Fransisco atubwira, kandi benshi barabishingira intahe. Hari indi jambo yagarutse ko avuga yuko umuntu wese ashoza intambara canke umuntu yica, avuga yuko abigira ku izina ry'Imana, agira ati uyo muntu ko no gutukana kuko Imana yacu ngo ari Imana y'amahoro. Mwaya majambo yagiye aravuga rero, dusutire kuri jambo rya nyuma. Agira ati amafaranga siyo yabuze mw'isi, amafaranga siyo yabuze mw'isi, ngo habuze nyabona urukundo. Kuko murabizi, twese turabizi yuko hari abantu benshi bafise amafaranga ngaha mw'isi, tuyasabikanije nta muntu numwe yorara atariye, nta muntu numwe yobura ingene yivuza, nta muntu numwe yobura ingene yambara. Ngo igihambaye rero kwari uko tuwerekana urukundo, ngo ubundi amafaranga mw'isi arahari. Ahandi ngo ubuzima bwo ngaha kw'isi ngo n'urugendo, ngo iyo duhagaze tuba duhagaritse urwo rugendo. Ngo si byiza rero yuko umuntu ahagarara ubuzima, ahubwo ngo nububandanya. Ngo iyo duhagaze ubuzima bugenda nabi, ariko ngo iyo tubandanije ubuzima buragenda neza, kubera yuko ngaha mw'isi ubuzima n'urugendo. Sinzi ico wagumije, nimba hari cagusize utashoboye kugumya, ugaruke ku Muvugizi TV kugira ngo ubice hirya no hino bitwagiye tuvuga, ushire mu buzima bwawe, ndetse noneho ubisangiza abandi. Eka noneho ugire subscribe, sabone, bivanye na telefone yawe ciri kwiraguha, kugira ngo uzobe uwa mbere azogenda aronka byinshi kuri no chaîne yacu Umuvugizi TV, aho kino kiganiro tuzoguma tukigaruka ko ugifashe abatari bake. Mugira umunsi mwiza.